ama inoti ni kimwe mu bintu bituma urukundo ruryoha rugira kanovera urumva ko ushobora kubwira umwana w'abandi ngo ndagukunda ibiki akarara ubusa 2 3 4 5 kuko pe umwanya n'umwanya ashobora gufyonda kabuvuyeho cyane none ugira amanyamakuru ashobora gufyonda umwanya oya tuze turakibuka ku kantu niyo mpamvu rero dukwiye kubagira kugira ngo babone ko ari abamikazi bacu kugira ngo biyumve muri urwo rukundo babone yuko ati jewe nk'urugore nka jewe ndi umu artiste wa mbere ku isi maze kuririmbira indirimbo nyinshi umudamu w'iwanje hari usanga badafite imana yo kuririmba bacakoresha ubundi buryo rero kugira ngo bari update bagendane n'ibihe uracyumva ndi umu artiste wa mbere je maze kuririmbira umudamu w'iwanje indirimbo z'urukundo ku isi kuko muze mugire searching rero bafise amajwi rero n'abatabere bikore mu gahogo kuko ni gake uzobona umu artiste avuga ati reka ndirimbira umudamu w'iwanje ni gake gose benshi bavuga ngo ncambura abafana nivyo rero niyo mpamvu vuga ni tugerageza abagabo tube romantique urumva amajambo meza kandi umunsi ku munsi hari usanga ari abagabo usanga maskini ugasanga ufise umugore wawe yagutekeye inja nziza yambaye agahuzu keza hano kubwira merci hano kubwira ati waberewe hano kubwira ati no ukaca usanga asohotse abandi nibo babimubwiye ko yaberewe ugashaka ngo umugore akubahe bigenze kandi abandi bavuga ati uraberewe ucufuha akubahe bigenze gute kuko kode niyo nyine naho nyine abagore bose babifuza ko bahayagizwa bisigura ko umugore iyo akunzwe agahayagizwa agahabwa keya kubaha bica byizana naturellement automatique urakoze biri automatique bica byizana kandi umugore nawe yubashe umugabo wiwe akafata nk'umwami wiwe ni automatique nawe uca gwigwiza niko bimeze rero umaze gushika mu rugo aho usanga umugabo ariko akira ama effort menshi umugore ari down abariyo point d'interrogation urumva mu bikorwa izo faranga zikora akazi uyasohore yani kibaho kandi umuntu ukiye kuyasorera bwa mbere uyu mwana w'abandi wakwiwabo n'umugore wawe none ko abandi usanga tuvuge hari nk'imiryango usanga babana n'ababelsere n'abamabukwe ugasanga umugore even n'amafaranga yo gusoma umugabo akayaha mushiki w'umugore cyangwa akayaha mama wiwe umugore akaba ameze nk'umwana mu bandi izo ni ingo z'intambara ziba zirimo intambara zidasanzwe kandi ingo nk'izo kenshi nizirama oya intambara ziba ziri intambara umwanya n'intambara kuko umugore wese aba ashaka ko abona yuko we ari we marikiya w'umugabo wiwe ari we mwamikazi w'umugabo wiwe nta mugore n'umwe ashobora kwihanganira ibintu nk'ibyo nibibaho nawe uzoronka ku isi ashobora kuvuga ati kandi ihangane mugabo hazogera emboma avuga ati no ndarushe ati birahagije kuvuga umugore wese aba ashaka kumva ko ari we marikiya umwamikazi w'umugabo wiwe n'umugabo wese kwisi aba ashaka kumva ko ari we mwami w'umugore wiwe cyacubahiro ni reciprocity kandi byose bigenda bijana nta gisiga ikindi ni mandaguhe Ladies and gentlemen, ndabaramukije vuye naho muherereye muri kumwe na Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi ni umunsi special w'ikiganiro Ingo n'umubano. Ingo n'umubano ni ikiganiro aho dutumira abatumire batandukanye, abubatse bafise ingo nziza, abandi bo bafise ingo zirimo utubazo canke abamaze no kwahukana kugira ngo twumve mbega ibanga ry'urugo rwiza ni iryahe, twumve mbega iyo bishitse hakabaho utunenge canke se ibitagenda neza ho kugira ngo urugo rube ijuru rito. Mbega hoho ko byashitse bikanka byavuye kuki, byatewe niki, mbega bo nabo nyene boyagira iki ugwaruka gwitegura kuja mu ngo canke se abari mu ngo kugira ngo birinde ivyo tuma urugo rusambuka. Ndi kumwe na Bwana Magara n'amazi Hassan, muramuzi muri movie industry, novuga ko ari legend wa movie y'u Burundi, muramuzi muri filme Mugisha, filme yahitinze cyane mu Burundi no mu makungu, aho abantu bose nubwo baje mu Rwanda bavuga ni Mugisha turamuzi cyane. Reka mpende mwakire rero Mugisha kuri micro za Roy TV kugira ngo abaramutse n'umupapa yiyubashe kandi akunda n'u Burundi cyane, ico ndakimubahira. Turabakiriye kuri micro za Roy TV.
Ego mwiriwe cyane mwaramutse baye naho muherereye. Hama mbere yuko tubandanya banza mukore subscribe kuna ntacyo bibatwaye utarakora subscribe banza ubikore hama tubandanye ibikorwa. Très bien. Hari umunsi Mugisha yigeze kuvuga ati iminsi yose iyo bampaye link peu importe ari chaîne nshasha ya YouTube cyangwa nkora subscribe kandi amaze kubibona cyane tumubwiye ati support yawe turayibona kandi merci beaucoup. Uno munsi rero natoye title ivuga ibanga ry'urugo rwiza. Ibanga ry'urugo rwiza rero umushinga nayo Mugisha turabizi ko yubatse mwese murabizi kandi yubatse urugo rwiza afite urugo rwiza. Reka rero dufatire ku buzima bwiwe n'urugo rwiwe kugira ngo ivyo aza kutuyagira bize kuba vyirefera ku rugo yubatse we n'umuryango wiwe. Monsieur Mugisha iyo wumvise ibanga ry'urugo rwiza ufatiye ku rugo rwawe riba rimeze gute? Urugo rwiza Yes. Urugo rwiza burya rufise amabanga menshi. Duhereye ku mugabo tukajya no ku mugore. Icyambere kwanza nuko rurangwa n'urukundo gukuri. Urukundo gukuri. Atari rwa rukundo novuga rw'agahemo canke rw'agahararo. Urumva? Urukundo ruzira agahararo. Ko hariho abantu biyumvira kumbure ati urukundo hariho ibihe rushuha n'ibihe rugira gute. Urukundo gukuri rwama rushaka ko turugira ikintu cyitwa update buri gihe. Kuko mu rugo kenshi abadamu bafise ingeso yo kwibagira. Abadamu nibo bakunda kwibagira. Rero niyo mpamvu burya vuga nti abagabo tuba dufise inshingano yo kwama tubibutsa yuko tubakunda. Tubibutsa yuko ari aba princess bacu, ari aba queen bacu. Bisigura yuko mutabibukije basanga bavyibagira. Bacu bavyibagira. Kandi bavyibagira kabisa. Urashobora kuba waramukoreye ikintu gikomeye mugabo utagize update. Ashaka gushika kugize nk'akantu gato ukaje mu bati we bigaragara ko utankunda. Kandi ufise umufite urukundo. Rero bisaba ko tuguma tugira update kandi burya urukundo ntirugira imyaka. Byaba bisigura yuko urukundo rw'abamama canke se abadamu akenshi rwubakiye ku ma emotion cyane yamwe aduga akamanuka. Bashi niko bimeze. Bari emotionnel. Okay. Urumva? Rero umugabo utaratahura ikintu nk'iki yuko ugomba kwamizaho umwibutsa mu bikorwa no mu majambo meza nta nkeka urukundo rwanyu rurashobora gupfa. Urukundo ruravuka rurakura rugapfa. Hari jambo mukoresheje muti mu majambo no mu bikorwa vyiza. Mbega hoba hariho imiryango canke se abapapa usanga urukundo rwabo rwubakira ku majambo cyane gusumba ibikorwa cyangwa ugasanga ruri ku bikorwa gusa gusumba amajambo. Mbega iyo ruri ku bikorwa amajambo atarimwo hoba hari icopfa? Neza cyane. Ibikorwa n'amajambo n'ibintu bibiri bijana. Okay. Bacumva? Reka mvuge kano kantu kandi bakanota ahantu. Twebwe uko twaremwe umugore arafise kode yiwe, umugabo arafise kode yiwe mu ngo. Uracumva? Yego. Umugore wese kwisi kode yiwe abashaka kumva yuko akundwa n'umugabo wiwe. Nubwo abandi batomukunda ariko umugabo abamukunda. Nubwo abandi batomukunda akundwa n'umugabo wiwe. Kandi ibyo abishaka mu majambo no mu bikorwa. Uravyumva neza? Kode y'umugabo nawe abashaka ikintu cyitwa icubahiro ku mudamu wiwe. Icubahiro gusa? Iki nicyo kintu gikomeye cyane kiri principe. Uvuga ko abagore tutubarongorera ngo twebwe nitwe tubaho urukundo. Yes. Uracumva neza? Nitwe twaremanywe urukundo. Twebwe mwaremanywe impuhwe. Abadamu baremanywe impuhwe. Uravyumva? Rero kubona umwana w'abandi avi wabo akamukurikira wewe. Icabaza kurondera kuri wewe n'urukundo rwawe. Ku buryo umukunda ukanamwitangira. Na cyane. Urumva? Kandi numwe isorosoro oya mu rukundo rwose. N'umuhinusu janyirobo. Umwuzurize. Niyo mpamvu mvuga ndi burya icambere ni rwa rukundo gukuri. Hari abantu usanga rero afise urukundo gukuri mu mutima. Atazi kubigaragaza. Atazi inzira yo cyamubwira ngo abigaragaze ku mudamu wiwe.
ugasanga umugore akubwira ati Jeffrey madi mugabo wanje sinzi kibazo afise aransumira akangira ibintu byose ariko nta munsi numwe ndumva mbwira akajambo keza bisigura ko aba atari romantique voilà abatari romantique n'abagabo benshi tunanirwa kuba aba romantique tukaba autoritaire gusa ngo autoritaire kuva bati jewe nshitse muhira banyubahe umva abantu bose bagutinye n'ibyo or ni reciprocity kugira ngo umugore ashike kuri niveau yo kukubaha nuko we umwereka urukundo ko dufatiye aho nyene hari abagabo benshi bavuga bati umugabo ushaka ko agukunda ubanza kumwubaha. Mbega hagati y'umugore kubanza kubaha umugabo kugira amukunde n'umugabo kubanza gukunda umugore kugira ngo umugore nawe aca bugufi, ninde yotanguza inshingano imbere y'uwundi? Ni kuvuga ngo bose bategereza kubikorera mu mwanya umwe. Nta numwe akwiye gusiga uwundi. Okay. Umugabo urukundo aruzane n'umugore icubahiro abagifise. Niko bimeze. Yes. Urumva? Kandi notebye ikindi naco urukundo. Muri urwo rukundo nyene. Ndaye navuga ati by'ibikogwa. Udafise finance yo gufinansa mu rukundo rwawe. Amahera. Ama inoti. Umenye yuko urwo rukundo ruzogira esheke. None ko bavuga ati urukundo si amafaranga. Sivyo. Sivyo barabesha. Nukuvuga urukundo ngo bose ivuga yuko urukundo egana amafaranga no abagitahure neza. Okay. Nukuvuga ngo urukundo ama inoti ni kimwe mu bintu bituma urukundo ruryoha. Okay. Rugira kanovera. Okay. Urumva ko ushobora kubwira umwana w'abandi ngo ndagukunda biki akarara ubusa kabiri gatatu kane gatanu. Ukitega ko acakubwira ati bon travail chérie. Ngo bon travail kandi kibaho. Abaziye barabimenya ati munda harara inzara hakavyuka inzigo ni automatique kandi inshingano zo gusumira umuryango riri ku bagabo. Ni ku bagabo. Urumva principalement urose umugore abigufashamo ayo n'amahigo zo bufise. Okay. Ariko principal umutwe w'umuryango n'umugabo. Urashumva neza? Rero ibi ni ibintu bijana. Umugabo kora ibishoboka byose, sumira umuryango wawe, sumira umudamu wawe, ufise gake uko umeze kose. Uzavuga ko uba umeze kose, gerageza ukore lo maximum. Urumva? Mu bikogwa izo faranga zikora akazi uyasohore. Yasohore yani kibaho kandi umuntu ukiye kuyasohorera bwa mbere uyu mwana w'abandi wakuyiwabo n'umugore wawe. None ko abandi usanga tuvuge hari nk'imiryango usanga babana n'ababelser n'abamabukwe ugasanga umugore even n'amafaranga yo gusoma umugabo akayaha mushiki w'umugore cyangwa akayaha mama wiwe umugore akaba ameze nk'umwana mu bandi. Izo ni ingo z'intambara. Ziba zirimo intambara zidasanzwe. Okay. Kandi ingo nk'izo kenshi nizirama. Oya. Intambara ziba ziri intambara umwanya n'intambara. Kuko umugore wese abashaka ko abona yuko we ari we Marikiya w'umugabo wiwe. Ari we mwamikazi w'umugabo wiwe. Nta mugore n'umwe ashobora kwiyanganira ibintu nk'ivyo. Bibaho nawe uzoronka ku isi. Ashobora kuvuga ati kanihangane mugabo hazogera mboma avuga ati no ndarushe. Ati birahagije. Kuvuga umugore wese abashaka kumva ko ari we Marikiya umwamikazi w'umugabo wiwe. N'umugabo wese kwisi abashaka kumva ko ari we mwami w'umugore wiwe. Yes, cyacubahiro. Ni reciprocity kandi byose bigenda bijana. Nta gisiga ikindi. Ni mandaguhe. Niko bimeze. Mbona yusa ko tukiri mu ibanga ry'urugo rwiza ariko kandi bavuga ko nta vyera ngo de. No kuvuga abantu babiri bahuye bakuze hari gihe ashobora kubaho ugutandukana cyangwa se ukudahuriza ku bintu bivanye n'imico y'umwe n'uwundi. Mbega aho bahari amakosa ashobora gukorwa mu rugo, ayo makosa agashobora gutuma urugo rusambuka. Yego. Kandi kenshi bivana je novuga ko ari bivana na nature y'abantu ko twaremwe mu buryo butandukanye. Kamere z'abantu ziratandukanye. Okay. Urabyumva? Rero ari amakosa ashobora gukurwa mu ngo ugasanga atumye gwa rugo ntanye karugira guti rupfa. Reka duhere ku mugore. Amakosa yokora agatuma urugo rupfa. Nko ku mugore atanga ibintu byo gusuzugura umugabo. Agasuzugura. Kutubaha umugabo wiwe. Ego. Umugabo avuga ati iki kintu ntugikora bakagikora. Urumva? Umugabo avuga ati ngenda ahantu runaka nyine ko ufasha akantu nakariye je sinja mfise ibikorwa by'iwanje. Urabyumva? Ukuvuga n'ubwami bubiri butandukanye.
urumva kandi inkuba zibirindi zisangira ibicu murabizi cyane uvuga umugore atangiye gusa gusuzugura umugabo abagiye no kuvuga afise ishinganyo abagiye gufata ishinganyo zitari gwiwe caraduka intambara naho umugabo ashobora kuvuga ati kandi avyihanganiye mugabo to birashoka umugabo akavuga ati no narushe cette fois-ci ndishobora kuba abagabo babiri kandi ngo nta mugabo iyo kwihanganira agasuzuguro yo tuma asuzugurwa n'abandi mugo umugore akamwubaha basi umugore akamwubaha rero niko bimeze rero umugore atangiye agasuzuguro cyo nicambere kigira kabiri umugore atangiye gusimba ibigo kurenga ibigo ari ikintu cyambere umugabo wese yanka ku mugore wiwe kumva yuko ariko aravanga umugore arenga ibigo umugore utanga ibintu byo kukwegana n'imisoresore yindi cyangwa n'abandi bagabo aho kaba kabaye nukuvuga cabona ko ikibayiro ciyo bagihonyaza Sefini umva ngaho kaba kabaye ibara rigira higwe ari umugenzi rigeze ko bavuga ngo agasuzuguro munongo cyangwa se agasuzuguro kambere kwisi nundi umugabo yurira umugore wawe ico ni kintu kabisa kizire rero umuntu amaze kumva ati hari undi mugabo atangiye kandi rero n'ikindi naco yabiri usanga umugabo asubira nk'umugore wiwe ariko umugore akabisuzugura agasuzugura ivyo yasumiwe tuvuge nk'umugabo akitwararika agapambana icarose akazanira umugore akakigaya turi kagasuzuguro ndiko nakubwira urumva akakigaya ati none nk'ibi undaniye jewe ubona jewe abandi rero abandi kwigereranya ni atabandi bagabo baha abagore babibi rabanga kana ko fata umugore wiwe umugore ntatahure level yiwe ntatahure level y'umugabo wiwe akamenya umugabo wiwanje aronka ibihumbi 100 ku kwezi nk'urugero anzaniye 5000 canke 10000 ngereza kuyabungabunga kugira ngo nitangire gufata amadeni menshi kandi ukamutera intege n'umugabo ati ntugire ikibazo umugabo wanje ibintu bihe turimo mugabo bizohinduka kuko mwe marabwiranya ati mu mahigwe no mu magogo urumva kwihanganirana hagati yabo kuko ibintu ntibizokwama ari byiza hari ibihe byo kunyarirwa mugabo akanyarirwa kabisa urumva hari kuduga no kumanuka niko bimeze umugore rero ufuko uba forte kandi patiente kugerageza guha ingufu umugabo wiwe kandi ukanyugwa n'ivyo umugabo agukorera ukanyugwa n'ivyo agukoresha utangiye uvuga ati wapi urabona utanguye itamarire bisha bigufana c'est fini kuko attention notez bien abagabo turatandukanye wowe ugize gusa rero ukavuga ati reka ntangure gukwegana na kanaka birashoboka umuhabara nk'umuhabara birashoboka ukana ko umuhabara urashobora gusanga afise impano y'amajambo meza kuruta y'umugabo wawe ashobora kuba ari umugabo ufise impano yo gusuma kuko burya kenshi iyo ubonye umugabo akurikira umugore w'abandi je nabita abara amadayimoni y'umugabo peu importe uri umujene umbabarire ko wowe ukurikirana nimba ukurikirana umugore w'abandi umugore yubatse afise umugabo iri ni dayimoni ridasanzwe kandi burya ni kwihamba mu buzima n'umukoshi uri kuritera rero aho abagabo rero usanga kubera ko bazi bari umugore w'abandi agakora ibishoboka byose ubudayimoni bugasha akagaragaza kugira ngo abe imara akigira umumarayika adasanzwe kuri uwo mugore keya amatelefone ibiki amakado gusumbya by'umugabo we kandi abantu nk'abo abagore usanga bari mu ngo ugasanga bako barahendwa n'abandi bagabo bari hanze kuko nk'ujya mugabo aba agutunze mu nzu akwirukanye ujya ahora aguhizo keya ntagutora nikibaho ukacabona ko n'abandi ni ukuvuga ntibaze bihende nimba uri umugore kuranyumva ukaba ufise umuntu ariko arakuderanje uyu muntu umenye yuko ari dayimoni aguhenda ngo aragukunda gusoma umugabo wawe naho yoba ari umubosi wiwawe naho yoba ari umuntu afise sinzi ibyo afise bikurura bimeze gute bihinda bimeze gute uyo ni dayimoni kuri wowe cyane kuko nta muntu arongora umugore yasimye ibigo benshi barababayisha igikunda ngo ndagukunda ngo kagabo akona gahimbirira nisesa nkuyoza ko kagabo nzo guha isi yose nzogira gute barazi yuko ijya faiblesse y'abagore kwisi
ari kujya kwama bahayagizwa kandi ugasanga maskini umugabo wiwe wo mu nzu nawe nyene aramukunda gerageza gukora ushoboye ariko umugore akaca ashaka ibirenze ya ngo amarumo menshi azibama aho rero nankeka ingo itegerezwa kugira gute itegerezwa gupfa uracumva niba mugiye nakubwira abagabo ati nyabuna turi mu ngo zacu tugerageze kuba très romantique ku bagore banyu ntibidutere isoni kuko niwe madamu yiwawe niwe secret yiwawe niwe umudamu wiwawe mu mwanya uryamana nawe mu gitanda kimwe abasumbana mama wawe cyangwa na papa wawe muri uwo mwanya aba afite ububasha budasanzwe kuri wewe ku buzima bwawe niyo mpamvu tudakwiye kugira amanyama menshi cyane ku badamu bacu kuko umwanya n'umwanya ashobora gufyonda kabuvuyeho cyane none ugira amanyama ku muntu ashobora gufyonda umwanya oya tuze turakibuka ku kantu niyo mpamvu rero dukwiye kubagira kugira ngo babone ko ari abamikazi bacu kugira ngo biyumve muri urwo rukundo babone yuko ati jewe nk'urugore nka jewe ndi umu artiste wa mbere ku isi maze kuririmbira indirimbo nyinshi umudamu w'iwanje hari abo usanga badafite impano yo kuririmba bacakoresha ubundi buryo rero kugira ngo bari update bagendane n'ibihe uracumva ndi umu artiste wa mbere je maze kuririmbira umudamu w'iwanje indirimbo z'urukundo ku isi kuko muze mugire searching rero n'abafise amajwi rero n'abatangure bikore mu gahoro kuko ni gake uzobona umu artiste avuga ati reka ndirimbira umudamu w'iwanje ni gake gose benshi bavuga ngo ncambura abafana none wewe umufana wa mbere ni madamu wawe cyane umudamu agufanye urumva ni za benediction kuba mu rugo n'Imana ikiguhezagira cyane uracumva rero nimba bishika mu rugo rw'umuntu akaririmbira umudamu wiwe si ubujuju banya bavuga ati ngo nguyo ngo umugore ngaramwifatiye hano yamushize mu icupa peu importe abantu bavuge ko babwishize mu icupa peu importe abantu bavuge yuko ati uyu mugore yamwifatiye hano ariko ufise amahoro mu rugo rwawe hari akantu nigeze gusoma kavuga gati iyo wubatse uri umugabo bakaba bataravuga ko umugore yaguhaye imiti cyangwa se yagushize mu icupa ati hari urugero uba utaragera ko gukunda umugore wawe haba hari ikibura haba hariyo lo vide utarashikako surtout ça nivyo rero niyo mpamvu vuga ni tugerageza abagabo tube romantique urumva amajambo meza kandi umunsi ku munsi hari abagabo usanga maskini ugasanga ufise umugore wawe yagutekeye injya nziza yambaye agahuzu keza hano kubwira merci hano kubwira ati waberewe hano kubwira ati no ukaca usanga asohotse abandi nibo babimubwiye ko ugaca ngo umugore akubahe bigenze kandi abandi bavuga ati uraberewe ucufuha akubahe bigenze gute kuko kode niyo nyine aho nyine abagore bose babifuza ko bahayagizwa bisigura ko umugore iyo akunzwe agahayagizwa agahabwa keya kubaha bica byizana naturellement automatique urakoze biri automatique bica byizana kandi umugore nawe yubashe umugabo wiwe akafata nk'umwami wiwe ni automatique nawe uca gwigwiza niko bimeze rero umaze gushika mu rugo aho usanga umugabo ariko akira ama effort menshi umugore ari down abariyo point d'interrogation kandi uca usanga umwe ariko aratakaza inguvu umwe aratakaza undi akakira bisaba guhana ni guhana kujya muhana amaraso mukabyara abana niko bimeze muri byose mugenda uko nyene ntawe usubira inyuma cyangwa no speed mugenza wakoze iki nawe cyangwa innovation je nguriki yanzaniye agakado naje namukorera iki urumva yangoreye iki yanduhaye kuri beach no munsi naje namukorera iki niko bimeze actualisation voilà burigi aho muzogena muri sambamba ariko bise bya bini ngo ngumva ngo ibyo muri by'abana no urukundo ni rugira imyaka urukundo ni rugira imyaka aho tuko turavuga ku makosa abagore bashobora gukora ugasanga atumye urugo rwabo rushaka gusambuka cyangwa ugasanga barabihombeyemo bibavuyeko ariko kandi hari n'amakosa abagabo bakora ugasanga barisha ibintu mbega hari amakosa umugabo ashobora gukora urugo rugapfa hakabaho gutandukana 100%. none gashaka ko tutari abamarayika turi abantu twobura amakosa gute amakosa abagabo bakora abagabo nkuko nabivuze icyambere ico kintu cyo kwama nkumengo wowe uri umushefu gusa
nko kumenga urugo ni nkambi y'abasirikare. Ni nkambi y'abasirikare, wowe umushefu utange ama ordre biki bakubahe, wowe atacu uri kurakora, wowe mu mutwe ukiyumva ukavuga ati mu mwanya nje ndabasumira nta kindi. Ndavuga ari kijana. Urumva ni kibazo. Icyo ni kibazo. Ikindi naco hari ikintu bita amabanga mpuza yabubatse amabanga yabubatse mu gitanda ajya nyene hano abantu baze barahitondera harakomeye gose baze barahitondera gose ku mabanga y'abantu babiri bubaka aho rero ni ishure ni university ni university abantu bakwiye kuza bariga bigishwe batahure bamenye neza. Hari abantu usanga bari mu rugo mugabo bagafise plus de 10 ans 15 ans mugabo batararonka kanovera kuburyohe bw'ibanga ry'abubatsi nta n'umusi warimwe ugasanga bibera mu cyumviro numva ni mekanike ni ngabo ngwano ni nk'amarobo or aho bisaba ubwenge bisaba technique bisaba ubwitonzi bisaba abantu bese umugabo akamenya ati jewe nk'umugabo naturellement nta birebire nkenera ariko umudamu wiwanje arabikeneye. Merci. Ifuko ngenda buhuru kugira ngo ndamuhinga neza mpaka dushike kuri ico gikorwa dushike kwihangira n'ibyo usanga bo yuve amufu usanga icamwa kitarasha ngo ugiye kwambura gukuraje oya ntiyaba haragera ubu kijaniranije dai kandi numva ko kinaryoshe ugize amahirwe mabi rero ugatwara umugore kumbure yamaze guhura n'abagabo batandukanye ari mu fundi muri rero aho hantu kuko kimwe mu bintu bituma abadamu benshi basuzugura abagabo ni kuri kino kintu kiri muri bimwe bishobora gutuma umudamu asuzugura umugabo. Reka rero tuvuge duti ko turabona hariho ibigomba biturege mu mwanya twoyaga byinshi cyane ahubwo tuzosoka tugutumira ko turumva ko ivyumviro ni byinshi nabo barakeneye kumva. Ndashaka kugira ikintu ubwira ugwaruka canke abajene bariko bitegurira kuja mu ngo namba ari nka point 3 bo kwisunga kugira ngo urugo ruze rube urugo rwiza yaba bigeme canke imisore. Yego icyambere nababwira nuko bomenya yuko urugo ni nka association. Umwe wese arafise kamere yiwe uko yari ariko hari ibintu byinshi biteza kwihoza umwanya tugira tube umwe sawa kuko ugiye uvuze ati jewe iwacu nimwira baranzi ngo nikomeze jewe mvuze ririjana udashaka guhinduka kubw'ingo yiwawe ntiharagera. Mu rugo harabaho ikintu cyitwa amasacrifice ukwitanga umugenzi ashaka gukora ikintu kumva yuko umutima ugira uturike ariko kubw'ineza y'urugo rwanyu kavuga ati kino kintu kanacihoza kugira ngo dutere intambwe. Urabyumva uri wa wundi rero utibagira hari abantu usanga mumvuga ati tuvyibagire mugabo hagize kandi kantu kaza wumva ngo buri bukawe kijya gihe ikintu wangiriye wewe kandi umuntu yarabaze kwisabira imbabazi kandi abonga inibagira ntibana urabyumva bamenye rero yuko urugo atari kwiryohera gusa hari ibihe bishika basha ibihe by'intambara ibihe by'imikwegano rero badafise ikintu cyitwa patience kwihangana urugo ntago bazoshobora bavuga ati bujya ukwihangana kurarura ariko ukagira ivyamwa byiza biryoshe cyane bumve yuko bujya nta coroshe kuri iyi si byose ni liti intambara kandi bamenye yuko ikindi naco nubabwira abantu batarubaka biyumvira ico kintu gikora nuko bujya hariho imigisha badashobora gushikako makaba bamaze kububatse makabubaza nakarenga Imana ihezagira babiri na cyane yego urashobora kuba urakora uri umuseribateri ukiruka ibirenge bigashuha hariho nivu dashikira rero ugize amahirwe rero ukaronka umuntu muzohuza bya bindi avuga ati ushitunga umugore bahitondere baze bararaba abantu ati mbega uyu muntu ni wiwanje cyane ni wabandi yego ubwo je nawe nakubwira abantu tubujya nta mugore w'umukoshika na mugabo w'umukosha aba gusa no kubera tuba twahushije mu gutwarana nabo tutaremewe
abatajanye n'ukuri Imana yaturemye. Iyo sije rero nzosa kandi ndabatumire twiyage ko cyane irimwe ibintu byinshi. Irimo ibintu byinshi cyane. Guhusha isezerano. Guhusha gukubita iskwata isezerano. Bashi. Yani byo guhubuka umunyu umukobwa w'abandi amataye ibyiso amaye usawa. Kumbuyo kuri wewe. Sigwawe n'umuvumo ugiye kwihamba. Uracumva? Ubonye urugabo ruraho ngo rufise amazungu rufise gute kumbe uyosi gwawe ni mujanye ugiye mu nzu y'amakaro uzoyikoropesha amarira n'amarira gusa niyo mvuga ndakubwira ati imbere ya byose twe dushira Imana imbere. Urakoze gusa Imana kugira ngo iduhe umuco mwiza kuko iby'imbere burya ntibyoroshe. Urakoze. Yari Mugisha Magara n'amazi Hassan, tumushimire cyane ku mwanya yaduhaye. Turabizi yuko abari umupapa akwiye kurondera urugo, hari ivyo yaretse kugira ngo atutuwe kuri micro za Roy TV abane natwe tumubwire duti turagushimiye cyane nejo kandi uzotwumvire ugaruke udutera iteka uzobukoze. Yego nawe murakoze cyane murakoze kutwiyumvira. Imana ibamere umugisha myinshi cyane. Amen. Pasi Pro coup de chapeau, Roy TV weekend. Ciao ciao. Mutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba.